Banwanyi ba We Talk Business nagarutse ni Shadow muri kumwe. Get rich or die trying, never stop learning. All right. Kuri uyu munsi ndabazaniye ikiganiro gishobora kuba gitandukanye n'ibindi biganiro mwagiye murambona ndiko ndakora. Ni ikiganiro kigiye kuzana bahereza kirabanye n'ama news. Donc ibintu bishasha biba biriko biracaracara ku mpande z'isi mugabo bijanye na business. Tugiye kubona rero mu ncamake tugiye kubona ibintu bitatu e-commerce mu gihugu c'u Burundi, mu gihugu c'u Burundi. Turaza kubereka itangazo ryerekana e-commerce, donc yuko ari kimwe mu bintu biriko birabogaboga bidodora ku rugi kugira bikorere mu gihugu c'u Burundi. Icya kabiri tugiye kuyaga muri kiganiro ca news ni cerekeranye na Burundi Pay. Burundi Pay twaragiye turayikibabwira buke mugabo muri kiganiro ngiye kugira ico ndikibabwiyeko. Ikindi ca gatatu mu gihugu c'Ubufaransa abakoresha Binance comme nka échangeur ikomeye ya cryptocurrencies ntigikora ku butaka bw'Ubufaransa guhera itariki imwe y'ukwezi kw'indwi 2026 ntikibarizwa ku butaka bw'Ubufaransa. Niki turaza kukibona idonido. Voilà. Tugiye kuyaga ivyo bintu bitatu biri très important muri kiganiro. Ni vyiza yuko mubifata nka nkama. Narimeje kukibabwira e-commerce mu gihugu c'u Burundi nkuko tubibona kuri ritangazo ni kimwe mu bisata tubona yuko kigiye guhagurukirwa cyane. Nibaza yuko wewe ubwawe uri kuradukurikirana iyo wiyumviriye kugura ikintu runaka uritoroka va muhira ukagenda ukakigura mu isoko, ariko nta hantu na hamwe ukibona kuri site web cyangwa ukibone hehe hanyuma ngo gitume naka hanyuma ngo naka uje nyina kigurishije ngo araza kukikuzanira. Nibaza yuko bitagwiri hano mu gihugu c'u Burundi. Mu kuvuga rero aho vuba e-commerce itangurira muri iki gihugu cacu c'u Burundi azoba ari opportunity. Narigeze kubabwira ni gute umenye yuko ikintu ari opportunity, ni bwiye uzobona abantu benshi ico kintu bataragikira mu kuboko mu gihe abantu batarakimenya. No kuvuga igihe e-commerce ahubwo avayo kitangura uyu munsi wari kuba watanguye kwalimenta ama platform yawe, abantu bagatangura kumenya mukuri ayo manishe, ukubaka site website yawe uzocisha kibidandazo vyawe, ugatangura kuba uri familiariza muri iyo domaine ya e-commerce. Mbere ugakubitiza amaso mu bindi bihugu ugatangura ubushakashatsi ukiyumvira mbega e-commerce mu bindi bihugu yatanguye gute, ni bihe bintu bantu byabagoye ainsi de suite. Ivyo vyose ugatangura ukabigira kama etude, ukagira ama plan d'affaires yingera abandi babigenjeje kugira nawe witegurire nimba bien sûr uri investors wifuza ku investisa muri iki gisata ca e-commerce mu gihugu c'u Burundi. Uyu n'umwanya wo gutangura yuko wiga no mu bindi bihugu ukavugisha aba investors abashoboye kubikoreramo ingene babikoreyemo n'ingene nico bashobora kuba barakuye muri byo kugira nawe wakure ubumenyi ubuzane nawe abari bukoresha mu ma investissement ya e-commerce muri kino gihugu cacu c'u Burundi. Voilà. Kuko nabonye muri rino tangazo baravuga yuko hariho ikoraniro ritunganijwe muri uku kwezi kw'indwi. Ni kimwe mu byo ni mu modalite bazoyaga y'ivyerekeranye na e-commerce mu gihugu c'u Burundi. Voilà. Ikintu ca kabiri nababwiye ko tuze kuganira ko muri kino kiganiro sikindi nicerekeranye na Binance itagikora mu gihugu c'Ubufaransa. Hari abantu bibaza ati eske mbega Binance ni iki, ifite akamaro ki abantu? Binance ni imwe mu ma échangeur yeshanja cryptocurrency, abantu baca ko mu kweshanja cryptocurrency. Nagira ndababwira yuko
guhera mu 2020 niho abantu batanguye kubona Binance comme échanger donc iri sérieux, donc batanguye kuyizera kuko ndibuka yuko nko muri iki gihugu cacu nico gihe yatanguye kobrija yuko uyikoresha wese akagijamwo akarongikiranira n'uwundi ategeza kuyikoresha yarakoze verification, soit ukoresheje passeport canke ico gihe hakunda passeport gusa, ivya permis de conduire na identité izizo ngaho iwacu byagiye kuza mu nyuma bamaze kubona yuko hariho clientele yo ngaha mu gihugu cy'u Burundi baba batakaje, baca barashiramwo permis, bashiramwo na identité malgré yuko itari biometrique, na n'uyu munsi niko bimeze. Ariko rero ntabwo yahagaze ku isi hose, oya yahagaze mu gihugu cy'Ubufaransa bitewe n'imvo nzobabwira mu kiganiro kizokurikira muzobimenya, kuko hari abantu benshi baciye bimvira ati mbege hagaze ku isi yose ni kubera iki, ni izihe mvo, ni bihe bintu byoba byaratumye hoba nk'iyo mishamirano bigatuma bafata ingingo yuko mu gihugu cy'Ubufaransa idasubira gukora kuri ubwo butaka. Muri iki kiganiro ndaza kubabwira mbega nizihe zindi eshanje abantu boca bakoresha mu gihe bari mu gihugu cy'Ubufaransa. Iki kiganiro nagikoze nzi neza yuko hari abarundi canke abanyarwanda bari mu gihugu cy'Ubufaransa badukurikirana kandi bakunda gukoresha Binance, barashobora kuba bibaza mbega niyihe yindi eshanje nokoresha ahari abusanzwe y'iyi Binance. Hari abantu rero bashobora kwibaza mbega ni izihe zindi eshanje nishobora kuca nkoresha mu gihe ndi mu Bufaransa. Mbere biranavugwa cane gose yuko atari mu Bufaransa gusa ahubwo ari ku butaka bwa Europe. Donc abo bantu bari muri Europe rero ni zihe zindi eshangere bashobora kuca bakoresha mu gihe bari basanzwe bamenyereye Binance. Meshereza minagira ndabagira iki kintu, kumenya gukoresha eshangere imwe ugiye gukoresha iyindi ntabwo uba depayze, usanga ziri presque ivyo ingene iriya yakora usanga arico kimwe n'ingene n'iyindi ikora. Mu Burundi hari ama eshangere menshi abantu bakoresha, ngiye kuzica ku mayange nongere ndababwira abantu bari muri Europe ayandi ma eshangere bashobora kuca bakoresha. Mu Burundi abantu benshi barakunze gukoresha Binance, c'est très important, irakora, barakoresha za Bybit, barakoresha za KuCoin, za Bitget. Mbere ngireho ndababwira yuko atari vyiza gucreatinga eshangere hanyuma ukaca uyihuza na numero de telefone comme imwe mu moyen de verification. Impamvu si yindi, hari gihe uzohura n'intambamyi ugasanga iriya code ntije, iriya OTP ntije kuri je numero de telefone. C'est très important yuko ukoresha Google Authentication kuko ni ikintu kiri international, ugakoresha na email akaba ariho hantu habiri ushobora kwakirira OTP, donc code pour la verification mu gihe urinjira muri account yawe canke uriko urarotira ikintu runaka. C'est très important. Benshi rebo kwibaza ati none ndi mu gihugu ndi ku butaka bwa Europe ni zihe zindi eshangere, nabateguriye kubabwira eshangere zishika kuri 5 ushobora kwifashisha mu gihe uri ku butaka bwa Europe. Iya mbere ni yibita Meria. Meria ni eshangere iri très populaire cyane muri za Bufaransa, za Allemagne, za Italie, iri très utilisée. Donc c'est très important yuko arabusansi ya Binance ushobora gukoresha iyi Meria. Meria murayibona ngaha kuri screen, mugenda murabona ingene bayandika, muce mugenda kuri Play Store cyangwa izindi mukoresha mu bantu bakoresha za iPhone, mugende muyiteresharije hose murayironka kandi iri très important, ikoresha abantu benshi cyane. Iyindi ya kabiri ni Dogecoin, ni irakoreshwa cyane gose. Mbere hari n'igihe ushobora kuvuga ni imigabane nshaka kuyigura mu makampani ya mwamwe, iyi Dogecoin ugasanga irabikora. Iyindi ibikora ku bantu baba badashaka ko investisa gusa muri cryptocurrencies, ahubwo bashaka no kugura
imigabane mu ma entreprise atandukanye ni iyi Bybit. Twibukanye yuko Bybit no ngaha muri Afrika iwacu no mu gihugu iwacu mu Burundi mbere no mu Rwanda irakoreshwa cyane. Iyindi ni Bitstack. Bitstack nayo nyine irakora muri Europe, mbere ni Kraken. Kraken nibaza yuko haba za Amerika, haba za Canada, haba hehe irakora, nayo nyine irakoreshwa cyane Kraken. Kraken ni imwe muri exchange yamamariza isanze yamamazwa n'amakipe ya football atandukanye akomakomeye, ikipe za Butaliyano za hehe murakunze kubona ku mipira ya football haba hariko logo ya Kraken. Irakoreshwa cyane kandi irakomeye kandi ifise n'ikiringo kitari gito. Nibaza yuko uko ibi bihe tumaze tubona za Bybit na za Binance, nibaza yuko ari byo bihe tumaze tunabona iyi Kraken iri très important et très facile à utiliser. Voilà. Izi zose ndababwiye mu kuzicreatinga no mu kuziverifyinga zisaba ya ma condition nyene ni passport canke driver license. C'est la même chose. Ikindi naco nobabwira ni vyiza kubaho ukoresha ama échangeur menshi, kuko hari igihe ushaka iki ugasanga muri iyi ntibikunda, mu ugasanga muri iya yindi kirakunda. Ni vyiza yuko wimenyereza ukoresha ama échangeur menshi. Ikindi naco gishobora gutuma ukoresha ama échangeur menshi nuko hari igihe usanga muri iriya échangeur ikintu runaka kitariko kirakunda, mu ugasanga mu yindi échangeur kirako kirakunda. Par exemple ugasanga cryptocurrency runaka urayikeneye hariya ntayiriyo muga hariyiriyo, donc waramenyereye kuzimanipira kuzikoresha bica bikorohera. Muri iyi news nababwiye yuko ndababwira ibintu bitatu. Icya gatatu ni ikoreshwa rya Burundi Pay. Twagiye turakivuga ariko nagira ndagisubiremo. Burundi Pay ni systeme banki y'Uburundi yashizeho kugira idufashe guhanahana amafaranga. Ni imwe ijejwe kudufasha mu guhanahana amafaranga. Wewe ukayakura kuri konte bancaire ya banki runaka ukayashira ku yindi konte bancaire y'iyindi banki, ukayakura nko kuri Bankobu ukayajana nko muri Interbank, cyangwa ukayakura muri Interbank ukayajana mu yandi mabanke atandukanye. Donc igihe rero uzubona bashizeho ingingo ugasanga ntibikunda yuko utora amakashi, azoba ari wewe ubwawe wasamaye kubera iki utagenda ijya account yawe ya banke uyihuze, donc uactive Burundi Pay muri yo. Kuactive bisaba iki? No gufata ijya konti yawe ya banke ukayihuza na nimero de telefone yawe. Nta kindi bisaba. Komsa bizotuma uwundi nawe yabikoze uko nyene ushobora kubikora ukoresheje telefone yawe. Donc ikintu kiri très important, genda mubikore. Mbere muri iyi news nkivuga ivyerekeye na banke, nongere ko niki kintu ku bantu bakoresha Cashitel. Iyo uri kurayikoresha bituma mu kuriha amakori cyangwa kuriha iki niki ari kintu do paiement ca leta, ahantu wahura ugenda ugatonda mu kuriha impapuro runaka ibiki n'ibiki, ntibigisabwa yuko ugenda utwaye amakashi, urashobora kuriha ukoresheje na Cashitel. Nayo ni imwe mu mamwaye dukoresha no mu gihugu cy'u Burundi mu kugira amapayema muri za Uber n'ibindi. Donc nivyo nari bafitiye muri iki kiganiro. Tuzogenda turayaga ibitari bike. Twibukanye yuko kugira subscribe no guparticipate ibiganiro ntibafitiye inyungu wewe gusa, ahubwo wewe bifitaniye inyungu nuri ya muntu uhereje kiganiro. Kazomenya wito ku business kubera wewe c'est très important, bifitiye akamaro abo uba uhereje kiganiro. Hari ama formation atari make tuko turakoresha, kandi ubwo bumenyi tuko turatanga duharanira yuko umuntu wari we wese bumuvyarira amafaranga. C'est très important. Alright team, ndabasezere. Yari Shadow mwari muri kumwe. Muhezagirwe.
ciao ciao.